Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Nezerejwe nuko mufashe kano kanya ko gukurikirana kino kiganiro. Imana ibahezagire, Imana ishishikare kubungura ubwenge, ingeso nziza, ubumenyi, gukira, kwihana no guhinduka, kugira muri ino si dushobore kwibamwo tunezereje Imana, twifitiye akamaro, tugafitiye imiryango yacu, Imana yacu n'ibihugu tubamwo. Muri uno mwanya rero muri kumwe akaba ari Eric Nshimirimana, kandi nkabanje kugira twongere kuganira ku by'amagara y'abantu, ku ndwara ya diabete twatanguye. Muri uno mwanya rero twatugiye kurebera hamwe impamvu zitera. Twarebye byinshi kuri ino ndwara, ubu twatugiye kurebera hamwe impamvu zitera, hanyuma tuzoreba ikiganiro ca nyuma ku bintu umuntu ashobora gukora kugira ashobore gusana pancreas, ka gace kitwa pancreas endocrine gakunda gusa kononekara bitewe n'ivyo n'imibereho tubayeho n'ivyo twariye. Tugira turebere hamwe kugira gashobore gukora umwambiro wa insuline. Muri uno mwanya rero ibyo tugiye kuganira bitera iyi diabete, bwa mbere irashobora guterwa n'akarondirondi canke akaronda, ico bitwa heredity. Iyo umuntu ava mu miryango bayigwaye, ukavyagwa n'umuvyeyi yarayifise, umuntu arashobora kuyigwara ino ndwara ikaba impamvu ya mbere. Ikindi naco ni ukuntu dufungura n'ukuntu imibereho tubayeho. Abantu bakunda gufungura ibyo bitwa sucre raffiné, amasukari yaciye mu mahinguriro. Abo bantu bakunda gukoresha za gato, bombo, chocolat, biscuit, igisukari isanzwe abantu barya, ibintu vy'amajuisi, izyo mu nzoga n'ahandi hose aho ariyo sukari ibiciye mu mahinguriro. Abantu bakunda kubifungura cyane, kenshi barakunda kugwara ino ndwara ya diabete. Ikindi naco ni nicotine iva mu itabi. Ikindi gishobora kuyitera ni caffeine, birashobora gusahiriza muri ino ndwara. Ikindi naco ni suralimentation, no gufungura umuntu akarenza urugero. Ndabaha nk'akarorero. Ikindi no gufungura umuntu akarenza urugero, byo twa suralimentation, cane ibintu bitatu: gufungura ibintu by'ibinyamasukari byinshi, cane aya masikre raffiné n'amasikleri, hanyuma ukongera ugafungura ibintu by'amavuta menshi n'ibinure byinshi. Ibyo bintu by'ibinure n'amavuta cane biva ku bikoko, inyama, amagi, amata, n'ibindi byose. Ibyo bintu abantu bakunda kubifungura cane bakunda kugira ingorane yuko ibisigazwa byabyo bitakoreshejwe n'umubiri byihinduramwo isukari. Rero gumye bikoresha hejuru guteho umuvyibuho twaberetse uko ushobora nayo kuba intandaro. Rero ibyo bibyara isukari nyinshi mu mubiri. Abantu bakunda gukoresha n'ibintu bitetse cyane, bagakaranga ibintu by'imisose myinshi, naho bibangamira igitigu, kuko igitigu n'inyama itashaka ubusirimu, ntabwo ibishaka ibintu biremereye bikaze. Abantu rero bakaranga buri gihe, ibintu byose bariye bikaba bikaranze. Abo bantu bakunda kugwara diabete. Ibyo ya mavuta umubiri udakoresheje, ibisigaye byibyaramwo isukari, umubiri bihunguramwo isukari, umuntu agashobora kugwara diabete. Ibyo rero birashobora gutera izo ndwara. Niyo mpamvu abantu bakunda gukoresha gufungura ifungurwa zirenze uko bangana, ibiro bapima, n'uburebure bafise n'ibindi. Abo bantu bafise ingorane. Turi mu kinyejana kijya nk'inkoko, aho abantu bahera mu gatondo bajya bagashitsa ku mugoroba, umuntu akamenga yaremewe kurya. Ibyo bintu bituma abantu benshi bagwara indwara zitewe nuko bariye bakarenza urugero. Ikindi naco no gufungura ifungurwa zitagira fibre. Fibre rero ni ibintu Imana yaremanye mu mfungurwa, haba mu vyamwa, mu binyantete, kenshi niho biba. Ibyo bintu rero hamwe no mu bintu vy'imboga, ibyo bikaba bijejwe gutuma umuntu ashobora no kwituma neza, akaja ku mwanda mukuru neza, umuntu ntagwara indwara zo mu mara manini. Rero iyo umuntu akunda gufungura ifungurwa zitabifise, kuko iya mafuru yose, ivyamwa byose birafise iyo fibre n'ibinyantete, ariko bitanogererejwe. Ndavuga ngo nk'umuceri warinze kuba raffiné cyane, bakanoza cyane, ubusigaranye bikeya. Niyo mpamvu abantu bakunda kurya cyane bagoca kugwara constipation. Ikindi naco ni ifu y'ibigori ya kawunga. Abantu benshi ifu yera ino gutwa ngo y'abasirimu, iyo fu nayo ntabwo yemewe, nayo abantu bakunda kuyirya nabo bogwara diabete. Rero ikindi naco ni surpoids, ni igihe umuntu abona guma vyibuha. Uko ibiro vyongera niko umuntu aba afise ingorane yo kugwara. Uko ibiro vyongera niko umuntu aba afise ingorane yo gushobora kugwara diabete. Ikindi naco ni manque d'activité physique canke sédentarité. Abantu bakunda kwicaraho, ugasanga n'umuntu w'umudamu afise abakozi batanu, ubukoropa, usasa, ugira ntureba abana, ntiyomesa, ntiyokoropa, ntiyoteka, ntiyogenda n'amaguru. Abantu gusa n'ikilometero kimwe, metero zitanu ni bisi. Basanga abana ukujije mu muryango wawe, abana ureze
ntibateka, ntibamesa, ntibazi kwimesera, n'abantu gusa bo kwicara aho bajya gusa kandi bajya n'ibintu batanakoresha, bakajya ibintu by'imisose, ibintu by'ibisukari byinshi, ibinure byinshi kandi batabikoresha. Abo bose bashaka kugwara diabete. Ikindi ni stress. Iyo umuntu afise stress nyinshi ahangayitse biduza isukari. Uwitwa Margarete Chan wahoze arongoye umuryango ujejwe amagara y'abantu ku isi. Uyu akaba yatwaye uno muryango guhera ku itariki 9 z'ukwa 11 muri 2006 kugeza muri 2017. Uyu yerekanye yuko amareta yo ku isi akwiye kubuza ibi bidandazwa bikurikira: ibintu byose biri trop sucré, birimo amasukari yo mu mahinguriro; trop salé, birimo imyunyu byatekanye imyunyu; trop gras, birimo ibinure byinshi n'amavuta; hamwe n'ikindi cyo hari ukuntu abantu usanga abasore, abantu babajene banka ko abantu bakoresha ingufu zabo, ngibyo bintu bitera diabete. Yaba ngo byari byaririnzwe, diabete yobaye nkeya. Rero muri kino gihe abantu benshi birirwa mu alimentation, kwa supermarché, akajayo akagura ibintu bisosa nabo barazi kubikora. Abantu ugasanga umuntu bariye ibyo kandi ari amadiabete uvuye gusuma, unange uvuye gusuma ifungurwa. Niyo mpamvu abantu bakwiye kujya imboga, bakajya ibyamwe, bakajya ibinyantete, bagakunda gufungura ibinyamavuta ariko by'intete nka za sesame n'ibyema n'ibindi. Ibyo byose bikaba indya zabo. Rero muri uno mwanya ico twako turaganira hamwe ni ibintu bishobora gutera diabete. Ibyo nivyo bintu rero bishobora gutera diabete cyane, ariko ku makuru dukura mu kinyamakuru citwa ca Jeune Afrique cerekana neza yuko naco cerekana yuko obesity cyangwa kugira ibiro byinshi, ibyo nabyo biri mu bintu bitera diabete cyane. Rero Imana mureke ihe buri muntu wese kumva neza. Izi mpamvu zitera diabete ziraremereye. Nibyo byama ku masoko yacu, nibyo byama muri publicité, nibyo abantu ko baravuga ngo nywa bino, ngo gashasha, ibinyobwa. Abandi nabo nibyo bama bihereza ku meza zabo. Hano mu gitabo c'imigani ca 11 mu murongo wa 14 haranditse ngo car la prudence fait défaut, le peuple tombe. Iyo habuze amakenga abantu baragwa, abantu baragira ingorane. Iyo amakenga abuze mu bintu, abantu muri no minsi rero nta babaye abantu batagira igaruriro, badahanurwa, batumviriza, abantu bavyibyo basirimutse. Kuko gusirimuka nunga ngo umuntu asirimutse akoresha ibyo bitwa imitation, arigana, banyoye bariye nawe aranyoye uko nyine yabibonye, ariko umunyabwenge akorana ubumenyi cyo bitwa connaissance. Imana rero turinde, iduhe kwirinda zino mpamvu zitera diabete mu izina rya Yesu.